reka rero tugende kwa Bface on the floor ngona warakorotse Bface azonyica Bface on the floor ngo yaragiye kuri stage ewe araririmba n'iminota irarenga irenze Juste Gaël ati irenze Juste Gaël atangwa kumubwira ati vayo iminota yahe ararahira areja mu bafana ngo uyu muhungu aranya ngo muzomere kiri kuna Double J basanzwe just niko no bivuga jewe umengo erega kiriku kikaravye akantu ko kwiyemera ukuntu ese umustar gisigura umustar nese wagizweho nawe yaririmbye nyuma y'abandi yega yiba atagizweho yari gutangura kuririmba reka ahubwo niyitonde baze baragenda bukebuke baracara abana kiri kwa kiri ngo nguyo ngo agenda kuri stage ngo yiduganiye mu DJ wiwe mu gihe kandi Buja FM yari isanzwe ifite mu gihe Buja FM yari yazanye aba DJ babiri ariwe DJ Israel na DJ Clue niko bavuga abo babiri nibo bari kuvuza nibo bavugirije n'abandi sivyo nibo bavugirije n'abandi rero kiriku hagati ya kiriku na DJ Israel nibigera bahinduka baririmbye bacu abaririmbye bunga meme fote ziguma zigaruka amakosa guma garuka hama ngo dushaka ngo tumere ngo nk'abariya ngo tumere ngo nk'abari ninde yo kwizera akagushira imbere y'abategetsi wewe utiyubashe utera akajagari mu makonseri konseri rega niho babarabira. Bonjour et bon après-midi mesdames et messieurs, je pense que vous allez bien. Link Arlene et Alou comme d'habitude de Miss Marcel Kwame Sumeno Maso Yinyana. Kuri indi micro murazi yuko hari ubutegera aboneka ari we Liam Promoter. Yes. Ntangure kandi ni excuse kubona nari maze igihe tudakora. Guys ibikorwa bari byinshi cyane. Ivyunguka muri Alou photography vyari byabaye ivyunguka cyane. Bari byinshi sana. Niyo mpamvu rero kubera utuntu ari twinshi utusanga kamwe mbaye bize gatoya ariko simba ndabahevye. No. Simba ndabahevye. Ndabafite ku mutima. Kandi turabakunda. So guys twongera tubibutsa ko muri Alou photography dukora amafoto meza cyane. Imanza zitandukanye. Kandi abatukurana ntibigera bidoga kuko tubaha ibintu bimeze neza cyane ku mwanya nyawo sivyo gusa tunabibutse yuko nabari muri interieur bashaka yuko tuhashika turahashika turabasanga tukagenda tukaguruka sicyo gusa dukora niki amasanamu mwifuza gukorerwa amasanamu meza cyane birakuza abashaka ama promotion abaririmbye turakwamamaza n'abatara abaririmbyi ufise ibintu dandaza canke iki turamamaza sorry Carlene biri gute none ni sawa ariko sorry gato ntibagiye Bikis Africano hari umukire wacu Bikis Africano rero kubatamuza amateka yiwe n'umuririmbyi aba muri Amerika akaba ari umurundi akora akazi kiwe muri Amerika nk'uko nyene nawe ushobora kuba muri Tanzania uri muri Uganda uri kurakora akazi turamuramukije cyane Bikis Africano turamuramukije gose tubwira ko vuba tuzomubereka kuri Alou photography vuba cyane hariko haregereza ntimugire ikibazo so Liam Promoter uyu munsi tugira tuyage ku giteramo giherutse kuba muri SOS abantu baza kuvuga ati kuriki tubivuze duteba ni kakazi kenshi ni kakazi kenshi ariko fise ico shaka kubivuga ko murazi yuko kira muntu atanga uko inkuru yiwe aba ayizi ayifitiye ubuhamya siko nimunyize none so ati rero giteramo cyari kimeze gute igiteramo cyari ciza cyane cyari giteguye neza gose twongera tunashimira iradio Buja FM kijya kintu attention ni ciza kijya kintu carankozeko kijya kintu kiratanga motivation bien sûr ku yandi ma television ku amaradio n'abastar abaririmbyi bakumva sivyo abaririmbyi kuko mwakijya giteramo twarabonye hari abaririmbyi batari baheruka stage bien sûr bana bayumva kabisa gose bayumva kuri televiziyo
bakayibona kuri bayumva ku radio bakayibona kuri televiziyo baririmbye nka benshi ariko FM Shanukuri yarabiyumviriye ko irabashiramwe nabo bararirimba umva usanga biryoshe batihebura badaheza ngo bihebure cyane gose sivyo so icoro nanje nagikunze gose ariko shaka tuyage ku kintu cerekeye just no bivuga gute twe tuganira ama insolite yabaye voilà ama insolite yagiye araba mu giteramo naho se ama insolite guta n'ivyiza byarabayeho ivyiza vyarahabaye ega vyari biryoshe ariko toujours nukuri ndababigize ukuri igiteramo cyo giteguye neza gose ako dusubiye inyuma gatonya igiteramo ca Buja FM ca makirimo ibibazo uribuka ubushize Satibi yagwanye umenga na Fizo bapfa kuririmba umwe aririmbye umwanya munini kurusha uwundi tuca tubihuza n'ivyaraye bibaye c'est la même chose no kuvuga iki ca tuja nga ni kubera iki none hariho nabagwanye ko ntarashi ni kubera iki none bama bapfa baririmbye umwanya ikimwe ca tugaruka handi nyene abaririmbyi batumigwa hajya abaririmbyi baba bakumbuye stage rero amaze gushika hajya abashaka uburoho bwose amacungu ibibazo byose abite ega kunyibutsa rero uwo bakuyera nka kuvayo rega se wewe urumva ibibazo bya podium biramubwira amacungu akiyumvira kuyamarira hajya nyene ariko ntiyumvire ko nimba ukeneye umwanya muremure itegurire gwawe ureke kugandisha ibintu by'abandi uzuririmbira abafana bawe baryoherwa tatubwira baririmba muze mureka konona ibiteramo by'abandi bari kuko harimo imitahe bien sûr nivyo mpora mvuga none kubera kibaje konona ibiteramo by'abandi abandi baboganije batogira ivy'iwawe akagira ku gatwe kiwiwe kigapfa ari ciwiwe kandi ubwo buryo urega nicakine tugaruka kandi abarimbye b'abarundi bafise ubwoba bwo kwitunganiriza ibiteramo umwe murabicana tasha ninge barabe vuba icana tasha rero turaho rero icambere Satibi ntiyaririmbye nico kintu tugomba tuvugeko ukutaririmba kwa Satibi imbere y'ababosi biwe ibaze urumva muri agent nkujya atari byatanguye gute gutaririmba kwa Satibi baza tugomba tubahe show y'ukuntu byagiye biravugwa uko just byagiye biragenda igitara muri cyatanguye bavuga ko gitangura saa 4 z'umurango 10h twagiye turabona abaririmbyi batandukanye baduga kuri podium iki mu bisanzwe abaririmbyi batanguye kuva mu masaha 4 kuduga akajagari kagiye kuboneka bugomba bwire ma 18h 17h ma 18h 19h kuduga tero byagenze gute rero sasa Kiriku Akiri niwe yatanguje akavuye bavuga ko Kiriku Akiri na Double J basanzwe bagize umugu yitwa Bilimani Boy nibo batanguje Bilimani Boy nibo batanguje ico bita Gwaserera bazi gutera Gwaserera ikintu atari cyo utazira ukuntu ucategura tire byagi bagirira abantu ku muriri babwire je murazi yuko atamuntu ntinya ndabubaha ntujya umunwa sinjya n'umunwa kintu ndakivuga uko kiri Kiriku na Double J nibo batanguje akavuye Kiriku na Double J basanzwe just niko no bivuga jewe umengo erega Kiriku kikaravye akantu ko kwiyemera ukuntu ese umustar gisigura umustar no se wagizweho nawe yaririmbye nyuma y'abandi yegaye batagizwe yari gutangura kuririmba reka ahubwo ni yitonde baze baragenda guhebuye baracara abana Kiriku Akiri ngo nguyo ngo agenda kuri stage ngo yiduganiye mu DJ wiwe mu gihe kandi Buja FM yari isanzwe ifite mu gihe Buja FM yari yazanye aba DJ babiri ariwe DJ Israel na DJ Clue niko bavuga abo babiri nibo bari kuvuza nibo bavugirije n'abandi sivyo nibo bavugirije n'abandi rero Kiriku hagati ya Kiriku na DJ Israel hariho utuntu tw'amatati nivyo bindi je mpora mvuga mu gihe muri business sivyo nta beef bihari muri business ni business
amabifu iwanyu sivyo mu gihe turi muri business kora business ukuri kwamye ukore neza siko hama hageze ivyo vy'amatati ubikorere mwisiti wanyu apana kuza kubikorera ku mugaragaro yaho abantu bose bashaka kumenya ivyo mwapfuye ntitubikeneye turabinezwe twebwe twababwiye ko twari dukeneye kumenya ibintu byanyu mupfa okay nguyo yinjiye baramwubahirije mu Rundi baramudugiriza uyo mu DJ waraza mugabo kubera ko imashini bavuga ko imashini ya Israel yaramunyuzuye yaramunyuzuye acara baba yaramunyuzuye kugeza yaho w'iminite zose pass yaramunaniye yari harimo modo pass oya hari gare abantu bataze mu mashina bigira abantu baba DJ we erega office wo wemera sivyo hari yadufise muri legend sivyo kire kintu cyose gifise aba legend gifise abubahwa babo bagitanguje je ndababwira kuri kizi ivyo mbandi ko ndababwira hama nguyo kiriko akiri yagiye kwinjira hagize iki hasigaye 10 minutes sivyo ashaja kwinjira umva caririmba iminota irenze acaje iminota y'abandi baza kuririmba basigaye inyuma yiwe urumva koko intandaro ya byose kugira Sat-B ntaririmba byatanguye kuri Kiriko Double J ngo nguye nawe ngo araje ikintu ryaje humbabaza none bose baza bafise utuntu twabo bashaka kugira imbere y'abantu ngo nawe ngo ashaka kuririmbira kuki kuma piano hari ubuntu bavuze ngo bamuvugiriza bw'ubu piano bayita amasemi live kugira bimufashike kugira yemeza abantu si superstar wonawe yarinde Double J acara kuruka none kubera iki batabivuga avant kugira ibintu bibe biri mu muco bategeza ko barabivuze bategeza bare kubanza akajagari gusa niko kagize yani aba bana bo mwisite ukuntu bameze sivyo abatipe bo mwisite ukuntu bameze mu bisanzwe bashaka akantu ko kwiyemera ahantu hose bashitse migaro ya nini turabazi kugira ngo warakorotse Double J nguye na warakorotse iminota nawe ngarayiriye sivyo nawe abari iminota y'abandi sivyo Liam Promota tubwizanye ukuri abantu babiri bamaze kujya iminota y'abandi bantu bashika kuri babiri canke batatu we nawe tuvugana ukuri nawe uri mu bateguye igiteramo ureka gushavura ariyo gushavura kwere kandi rero akajagari gahera aho nyene akajagari kahereye aho nyene ibintu byo kwikanga amazina voilà atahanu na hamwe barigeza urumva je ngo ndarenze ukavuja kujya iminota y'abandi bantu yo reka rero koresha umwanya ukuri reka tugende nimba mwandikiye ama playback yakoresha uko nyene voilà reka rero tugende kwa Bface on off ngona warakorotse Bface azonyica Bface on the floor ngo yaragiye kuri stage ewe araririmba n'iminota irarenga irenze Juste Gaël ati atangwa kumubwira ati vayo iminota yaheje ararahira ajeja mu bafana ngo uyu muhungu aranya ngo muzomere bya bintu byo guteza abantu umuntu muteza abantu nawe bijyaye kabigirira urumva oya ubaye kamaramaza Juste Gaël ko kamwanka kagiziki ahi bifu nawe na Juste Gaël ibirinjiye sivyo umuhungu muzima na managere wiwe aratakamba ati muhungu arurira aratakamba aramubwira ati ndakwinginze va kuri stage abandi baririmba usimvayo Jeo kacumbira giteramo ibyo byose biko bivuga ku giteramo imitahi y'abande ya Buja FM sivyo imitahi ya Buja FM iyo yose
bagenda gutanga amategeko kuba just nta nijana ngiwabo ngira ngo ririmo ukagenda gutoba ibintu mu bisanzwe ngo rero murimbye mukombozi nawe acara bataka mugane turahetse turaza gukonkiwa mu nyuma Loriro Simba nawe Loriro rero umuntu aguye mu kajagari ka bose ni Loriro zizi wajiwe ego shamuzizi wajiwe agenda kuririmba iminota yiwe yose bayimatse Loriro je ari kuntu ndamwikundira bro mukuntu ameze Loriro nawe ntakunda akajagari ntakunda umuntu amurenganya kandi c'est vrai nivyo ega nta muntu n'umwe yokunda umuntu amurenganya sivyo Loriro cagwa mu kajagari katanguye kuri bajya bana batoye siko Loriro na pro batoranya amashati je mugani baze yuko ibintu byo muri industry hari akantu kandi kinyegeje inyuma sivyo mbe uribuka erega ivya Loriro na Pro je nibaze yuko ari navyo nyene ari ibintu vya kera ivya kera kuko je kuri hariho match yigeze kubera mu Ngagara hariho match yigeze kubera mu Ngagara jewe hariho action nabonye byace binyereka yuko hariho akantu hagati ya Pro na Loriro kijya gihe Loriro abafana bagumye bamuhamagara Simba urumva Pro no gukora ateranya rugwabo ngo nakuri ndurunga reka arazara kajagari abari bamwegereye Loriro niba bamubwiye ati icara ubanze utuze urumva mugami Pro yabandanya avuga ntiyari kumwumviriza sivyo bisigura ko hari ikintu bahora hari ikintu bapfuye kinyegeje tutaze iyo ni vipi yabo voilà kugira umuntu murinde mufatana bujya mu mashati haba hari ikintu bujya kihambaye mwapfuye cyatugaruka rero kwa Satbin yaririmbye kandi birababaje cyane tongera rutanga n'impanuro ku baririmbyi just abantu mugabo attention impamvu atanaririmbye urazi ko barabizimije n'ubundi Mère de la Ville atanze yari karumviriza radio babizimye sivyo amasaha yagiye yari karumviriza radio sivyo igitera murazi ko cyako kiravugwa ku radio Buja FM sivyo kirwa kiravugwa abantu bose rega barumvise akajagari gatanguye Mère de la Ville acara telefone genda mubabwira babizimye kajagari gatanguye murimbye mukombozi nawe abasoda barinjiye no kuri podium baruriye kwizimiriza murimbye mukombozi nawe acasukamwe amazi rega attention gato mbe uragiye ko Pro yaciye ahunga Pro yaciye ahunga akibona abapolisi baje wewe uri imodoka caragenda caranyika hacasigara ujye mujama avuga inkino amakuru y'inkino niwe bahamagaye atangura kujugumira umva ngira yaraza ubwo ko bagiye kumufunga erega ikintu umwagisavye muri kwa Mère de la Ville sivyo bakabisinya mukaca muzana ibintu vy'akajagari mubisanzwe ujye nishushombi ku muziki w'ubu nishushombi nyene sivyo cyo nakumenga nivyo bindi nyene baguma babona kumenga ntituri seri voilà nivyo rero nivyo ntuzenya yavuze mukombozi baririmbye nimuhinduke ukeneye kuja kuri podium mu mwanya wishakiye tegura igiteramo gwawe kandi birakunda birashoboka mukombozi niwe yabivuze neza ngo azozibubakira mu mazu yawe mukombozi nawe acameninda kuba kurukumati hariho abaririmbyi bakunda amakuru ya Dunda na Buja FM baririmbyi bakunda podium kurusha yeneyo Alberike Chayemera kuko podium agiye kuzibubakira mu ngo zabo ngo bakunda ivora nk'uherutse kugura imodoka yego umuntu aherutse kugura imodoka nshasha ni waguma kwivora tubandaye dufata imisaraba dusengera n'abaririmbyi bakigwanira bagatuma n'amashira hamwe yaratanguye kubizera asubira inyuma yaramamvuga ko uyu muziki utari seriye c'est vrai turakeneye generation hindura bino bintu yego vraiment kubera abantu bose bahari none turejo tuzokoma tuvuga makosa yanyu ntituzokoma tuvuga kubera ko tutavuga ivyiza byanyu turejo mu makosa
ntibigera bahinduka abaririmbyi bacu abaririmbyi bonga meme fote ziguma zigaruka amakosa guma garuka hama ngo dushaka ngo tumere ngo nk'abariya ngo tumere ngo nk'abari ninde yo kwizera akagushira imbere y'abategetsi wewe utiyubashe utera akajagari mu makonseri konseri rega niho babarabira muri deje muri ko mwerekana ingene DJ Fernando nawe byamubaye koko nyene mu misi yahe voilà hama ngo mukaca muvuga ngo DJ Fernando ni we ngo atanderagira nabandi ntandero bafise oya tiko tuvuga en general niko bameze bien sûr no musi ni DJ Fernando ejo ni ba Bifese ejo ni bande ejo ni ba Daboje ejo ni bakiri kubande none kandi baba mwamwe amahaye none kwera iki mudashobora guhinduka mwa baririmbyi kwera iki mudashobora kwifata sivyo amabifu hanze nimwe yakorera ahantu hagaragara mwa muri mukazi baba babizi ubu unye ni hehe muzosubira kugenda gusaba ngo dusabe ngo tuje gusaba ngo kwa Mère de la Ville ngo badusinyire ngo bagire iki muri ko muri wono ibintu nk'ivyo wonye kibwirwa n'icumva cerekwa nikibona jewe namanavuze toujours muti yubashe nta uzobubaha so gahe tugera tunabasezera kwanza pardon uyu muziki uzotuma wicarana n'abakomeye muga mugihe utazi kwikontrola mugihe utazi gukontrola n'ishavu ryawe nta hantu namwe uzogera so guys turabashimiye cyane impanuro mwazumvise so mubandanye mugira subscribe kuri link Arlene Alu musharinga ibyo tubaha kajambo kanyuma hari cyo gukongera kutababwira ndabakunda cyane kandi ubungiye kugaruka singiye kunyika cyane ubungiye kuzandaza gose mugabo urakwiye kurondera abakozi vraiment bagufasha kazi urabona kuguma ivyunguka ntivyabonetse sha vuba ugatanga kazi harabajeni ngaba kiniya hari abagashaka nivyo so guys mubandanye mudushigikira twebwe tuguma dukora every day kugira ngo tubaryohere so inyuma ya kamera muri kumwe na Liam promoter so ciao abadukurikirana muri mu Burundi hanze y'u Burundi mu mingo ine y'isi yose turabakunda turabahaye mwaramutse namwiriwe iki kiganiro mu partage cyane gose mukomere